Bakunzi ba Neema Gospel TV turabaramukije, turabahaye ikaze kandi muri iki kiganiro Go Deep. Twinjira mu mizi, ko twumvise mu Kirundi twocita mu mizi, nubwo twashimye kuguma dukoresha ako kajambo Go Deep. Bivuze ngo mukazumva umunsi umwe nababwiye ngo kaze mu kiganiro mu mizi, nimuzotangara. Buri gihe dushima kumva amakomantere yanyu, biratunezera cyane iyo mudukosoye gusumba bashakiye muduteye amashuri. Ubushize hari wanditse avuga ngo ikiganiro ngo yumva ari ibintu biteye ubwoba, ariko nahumure turi bubibe nk'uko nyine, kuko nihishurirwa ry'Imana. Ariko kandi Imana ibahezagire ko na ntaryo mudahengeshanya kuturaba mukadukurikirana. Imana ihezagire uwumva n'usoma ibyanditse muri iki kiganiro. Amen. Umutumire ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana. Amahoro cyane. Mahoro cyane Juste. Muragumye. Turamahoro, turashima Imana. Turabahaye ikaze kandi muri iki kiganiro. Murakoze cyane no kuri umuntu yagize iyi commentaire. Yego. Nagira ndamuhumurize ko biteye ubwoba ku banyabyaha. Yego. Ariko kandi ko hari humure ku bagororotsi, ko ibi abagororotsi ntibazabibona, bazaba bakinjishije. Yego. Dusenga Imana. Igice ni cya 12 n'umurongo w'indwi. Umurongo w'indwi. Dusenga Imana Kodipe ya 37. Imana ihimbaze. Mana turagushimiye kuri Imana yacu nziza, Imana itubabara, Imana itatureka no mu gihe kibi, izi kaba hafi yacu, izi kadufata ukuboko, izi katuremesha, ikaduha ivyizigiro. Turagushimiye kuri Imana idukunda kandi tubabara. Bana natwe Mana muri kino kiganiro, uhezagira umuntu wese yumva n'umuntu asoma, umuha umugisha nko abisezeranye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Nibutse umuntu twahwanye muri ville, nibaza ko adukurikirana cyane. Acambaza ngo kubera iki none wewe gutambara costume mu kiganiro. Narawuzi inyishu ndamuhambanza ndatwenga, mugabo kandi umunsi umwe nanje nzoyambara mu kiganiro twicarane nambaye costume. Ubu nambaye umwambaro w'akazi. Iyi ni uniforme ya Neema Gospel TV. Nuko biraba kuko urumva ko amakomane ubusigazo kwambara costume. Kaze twinjire mu bintu. Murakoze cyane. Uheruka twarangije igice ca umurongo wa 6. Yego. Wiki gice ca 12 c'igitabo cy'ivyahishuro Yohana, aho twabonye ivy'ihanga rya Israel ingene rizokinjishwa. Turabona ivy'imisi vy'imyaka 3 n'inusu ya nyuma, ingene Antikristo azoba ariko yiyerekana ko ari umugenzi wa Israel hanyuma akayihinduka. Yego. Nkuko twabonye rero ibintu ndwi muri iki gice ca 12 gushika mu gice ca 14 tuzobona bihambaye. Aha ku murongo w'indwi, uhereye ku murongo w'indwi kugeza ku murongo w'9 turabona Mikayeli. Ku murongo w'indwi haravuga ngo mwijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika bacu. Yego. Mwijuru havyuka intambara. Iri ryungane rivuga ko mwijuru haciye haduka intambara. Ijambo ijuru mu Kigiriki ni Ouranos, kandi rishaka kuvuga ahantu ho mu kirere. Twaramaze kubona ko mu kirere ari kibanza ca Satani, nkuko tubisoma mu butumwa bwiza, nkuko tubisoma mu cete Paulo yandikisha ingiro ry'Abanyefeso 2 n'umurongo wa 2. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika bacu. Mu gice ca 12 twamaze kubona ibirangisho bitatu bizoboneka mu gihe c'amagume. Ubu rero ku murongo wa ndwi turabona ikindi kirangisho kigira 4 ni Mikayeli. Mikayeli uko Satani
agerageza kuzimanganya Isirayeli, niko ingabo zo mu ijuru zirongowe na Mikayeli zisubiza, bityo hace haba intambara hagati y'abamarayika b'Imana n'abamarayika batembagajwe ba Satani. Mikayeli n'umumarayika mukuru akaba ari umurinzi adasanzwe wa Isirayeli, nk'uko tubibona mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Daniyeli igice ca 10 n'umurongo wa 13 n'umurongo wa 21 no mu gice ca 12 n'umurongo wa mbere. Tukabibona no mu gitabo mu cete ca Yuda umurongo w'9. Umurongo w'8, ntibatsinda kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Mushobora vyose ari mu ijuru ntiyabakundiye ko batsinda iyo ntambara. Mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Amaherezo rero y'intambara Satani yarirukanywe mu kirere, ikibanza c'ubwami bwiwe niho gisigaye kiri. Ku murongo w'9 havuga ngo ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari mw'isi bose. Gikororerwa kw'isi, abamarayika baco bakororanwa naco. Ca gisato c'amahero kirakorogwa, nk'uko twamaze kubibona. Igisato ni Satani, nico ya nzoka ya mbere. Naho nyene kuvuga inzoka ni ikigereranyo ca Satani, nk'uko tubona mu Itanguriro 3 uhereye ku murongo wa mbere kubandanya. Yitwa mugwanizi. Iri jambo umugwanizi mu Kigiriki ni diabolos, risobanura ngo umurezi aregana. Irindi ni Satani. Ijambo Satani mu Kigiriki ni satanos, risobanura umwansi, umugwanizi. Kizimiza abari kw'isi bose. Iri ryungane mu yandi majambo ryovugwa riti umuzimizi w'isi yose. Intumbero ya Satani rero niyo guhama amasho y'abantu bose ngo ntibamenye ukuri kw'Imana. Ijambo isi mu Kigiriki ni oikumen, kandi rishaka kuvuga ibijanye n'isi ibayeko abantu, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka 2 n'umurongo wa mbere, n'ivyahishuriwe Yohana 3 n'umurongo wa 10, ivyahishuriwe Yohana 16 n'umurongo wa 14. Satani niwe mwigisha mukuru w'ababeshi, ku buryo ashobora kuba umurongozi w'abanyamakosa bose, nabo batoranijwe n'Imana. Matayo 24 ku murongo wa 24 azogerageza kurondera ingene nabo nyene yobazimiza. Gikorerwa kw'isi, abamarayika bacu bakoranwa naco. Iki kandi nikijanye n'ukunanirwa kwa kabiri muri kune tubona muri Bibiliya. Twamaze kubona ukunanirwa kwa mbere aho yakorogwa mu ijuru agatabwa mu kirere, nk'uko twabibonye mu gitabo c'Abanyefeso 2 n'umurongo wa 2. Bishitse naho hagati mu magume azogwana na Mikayeli, hanyuma akororegwe mw'isi. Ijambo isi risobanurwa gen mu Kigiriki rishaka kuvuga iyi si tubona n'amaso. Imana ishimwe. Twarabonye rero ko Satani ubwa mbere yakorowe avuye mu ijuru, agakororerwa mu kirere. Ubugira kabiri azokororwa rero ave mu kirere ashike kw'isi. Ubugira gatatu azokororerwa mu kuzimu, abohwe kumara imyaka 1000. Ubugira kane, iyo myaka 1000 imaze guhera akarekugwa, agasubira kugwanya Imana, azoca abohwa ateregwe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, n'abantu bose abamukoreye
ico gihe bazoca bazuka. Bamwe Daniel avuga ngo bazozukira ubumaramare bace bateregwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Umurongo wa 10 tubonaho umwagazi w'intama. Uhereye ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 17. Ariko kuko turaza kuyiga yose uno munsi turagarukiriza ku murongo wa 12, tukazoca dushishikara duheraheza iki gice tubonamwo ivy'umwagazi w'intama. Usome umurongo wa 10. Havuga hati ego mw'ijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse. Amen. Gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Amen. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi. Amen. Yahora abarega ku murango no mw'ijoro imbere y'Imana yacu. Imana ishimwe. Amen. Mw'ijuru numva ijwi rirenga. N'ubu nyene harabaye ireresi canke isinema riva kw'isi rija mw'ijuru. Ntitumenya neza ijwi ry'uwariko aravuga. Vyoshoboka ko ari umwe muri ba bashinga ntahe canke abatama 24 avuga ngo none agakiza karashitse. Satani aterewe hasi kw'isi kandi mw'ijuru huzuye umunezero kuko noneho agakiza gashitse. Ijambo agakiza mu Kigiriki ni hosoteria, ari naryo risobanura agakiza. Iyo uvuze agakiza haba harimwo iciyumviro co kubohorwa, gukinjishwa n'intsinzi n'ubushobozi. Ijambo ubushobozi mu Kigiriki ni dunamis kandi risobanura inkomezi n'ubwami bw'Imana yacu. Iri ryungane mu yandi majambo rivuga ngo ubwami bw'umwasi bw'Imana yacu n'ubwami bw'Imana yacu nk'uko tubibona mu vyashuro Yohana 11 umurongo wa 15 n'ububasha bwa Kristo wayo. Iri ryungane rishaka kuvuga ibijanye n'ubushobozi buhawe umwe yasizwe amavuta. Yesu aravuga ati nahawe ubushobozi bwose mw'isi no mw'ijuru, nk'uko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo 28 n'umurongo wa 18, no mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 17 n'umurongo wa 2. Abari mw'ijuru bariko barashima Imana kuko kubohorwa ivya Satani umwasi vyamaze gushika, kandi Imana yamaze gushiraho ubwami bw'ubwami bwayo bw'igitangaza kubw'ubushobozi bwayo, kandi ubwo bwami buzoba munsi y'ubushobozi bwa Kristo umwana wayo. Kuko umurezi wa bene data akororewe hasi. Bene data bavugwa n'abakijijwe bari kw'isi muri ico gihe c'amagume, kandi baguma bagwana n'umugwanizi. Twibukanye ko muri iki gihe c'amagume hariho abandi bantu bazokizwa, mugabo bagakizwa bicunguje ayabo maraso. Ba bantu twabona mu gice ca 11 bazoza gushingira intahe Yesu bakavuga ubutumwa. Hari abantu benshi mu Bisirayeli bazohinduka bagakizwa, kubera ko igice kinini c'Abisirayeli gushika uyu munsi ntibemera Yesu, ntibemera yuko Yesu yaje. Mugabo aba bantu bazoza bavuga ubutumwa, hanyuma abantu babemeze muri iki gihe c'amagume bihane. Aba bantu rero umurezi azoguma arega uko bukeye uko bwije, nabo nyene barafise agahengekezo ko gutabagwa. Umurongo rero wa 11 havuga ngo nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibatinya no gupfa, ntibanka no gupfa.
nabo bamuneshesheje ijambo nabo n'ubu nyene ryerekana abera bakiriho mu gihe c'amagume. Twarabonye yuko abakijijwe ubwa mbere bazokumva inzamba y'akabanga batazoba bakiriho, ariko no muri iki gihe c'amagume aba bandi bantu nabo nyene bazoba bakiriho bari muri aya magume. Ijambo kunesha ritera kwemerwa. Satani aguma akovya avuga ko tutemewe guhabwa umugisha w'Imana ngo kubera turi abanyabyaha. Yamara ababera barafise ikibakingira cemewe kigwanya ivyo birego vyose vya Satani. Amaraso y'umwagazi w'intama, ico kibakingira cemewe n'amaraso ya Yesu. Turabereye atari kubera ivyiza twoba twarakoze, yamara kubera ikimazi c'umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo. Aratweza naho twoba twara abanyabyaha, naho twebwe twoba tutagororoka, ariko amaraso ya Yesu Kristo yasheshe ku musaraba kugira ngo duharigwe ivyaha. Aratweza akadutunganya kandi akaduhesha kwemerwa n'Imana. Imana yacu nihabwa icubahiro. Nkuko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ca mbere n'umurongo wa 29 no mu cete ca mbere ca Petero 1:18 kugeza ku murongo wa 21. N'ijambo ryo gushinga intahe kwabo. Yesu yavuze ko ata muntu n'umwe azokizwa kiretse uwo wese yatuye ukwizera kwiwe ko muri Yesu, nkuko tubona muri Matayo 10:23 n'umurongo wa 33. Ngaha rero ari abantu bama bibesha bakavuga ngo ivyo mwijuru nibanga ry'Imana. Bakavuga ngo abantu bose basenga uko basenga kose peu n'importe, ngo bakora ivyiza ibikorwa vy'ubuntu ngo bazoja mwijuru. Yesu yaraciye akarongo. Nta muntu n'umwe ashobora kuzoja mu bwami bw'Imana atizeye aya maraso ya Yesu Kristo. Amaraso yaviriye ku musaraba ngo atwoze ivyaha, adushikane imbere y'Imana tutagira agasembwa. Igihe twambaye umwambaro w'amaraso ya Yesu niho honyene tubonekana imbere y'Imana tugororotse tutari kwicaha. Ariko inyuma y'amaraso ya Yesu turabanyabyaha. Nkuko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe mu gice ca 10 ca Matayo n'umurongo wa 23 kugeza kuri 33 na Luka 12 umurongo wa 8 kugeza ku murongo w'9. Twese rero dukizwa kubera ukwatura Kristo Yesu kwacu, bityo tukabaho mu bugingo bunesheje umwasi Satani mu kwatura ko Yesu Kristo ari umwami ku munsi. Imana yacu nishimwe. Ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Ikibatsindanishiriza ca mbere kuri Satani nkuko twamaze kubibona nuko kwemera ikimazi ca Yesu Kristo catanzwe kubw'ivyaha vyabo. Ikibatsindanishiriza kigira kabiri cari ukwatura ubwabo kubwizigirwa ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wabo. Ikigira gatatu kibatsindishiriza kuri bo kuri Satani nuko atana kimwe cabo babona co kwemerwa ngo gitume nabo bitwa bemewe imbere ya Kristo. Yesu rero yamye avuga ashimitse kwiyo yonyene ariyo nzira ishikana ku ntsinzi. Butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 10 umurongo wa 39, 16 umurongo wa 25, Mariko 8 n'umurongo wa 35, Luka 9 n'umurongo wa 24, 17 n'umurongo wa 33, n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 12 n'umurongo wa 25.
umurongo wa 12 Yego. niwo turangiriza ko inyigisho z'uwo munsi. N'ubu ndagusabe usubire umfashe dusome. Yego, uvuga ngo nuko noneho munezerwe mw'amajuru, munezerwe mw'amajuru, namwe abayabamo, namwe abayabamo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yabamanukiye, ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Imana ishimwe. Amen. Mu Kigiriki bongeye ko akantu ngo kuko azi ko afise igihe gito. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru, namwe ayabamwo. Iri jambo rigaruka ku murongo wa 10, kubera ko Satani ari umwansi yamaze gutsindwa. Abera b'Imana ba mbere basanzwe bibereye mu ijuru, hamwe n'abandi, hamwe nabo bandi bakiriho bariko baraca muri ivyo bihe bikomeye vy'amagume. Ubu barashobora nabo nyine kunezerwa. Ijambo kunezerwa risobanura kugira agatwengo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga. Ijambo ibara rikoreshwa mu buryo bwo kwerekana agahinda karengeje. Kuko umugwanizi yabamanukiye. Iki kintu catumye abera b'Imana bagira umunezero, naco nyene cateye agahinda ku basigaye bari barazimiye. Ari n'inzigo nyinshi. Satani amaze kunukirwa n'igihe kinini yataye, hakagerekwako n'uburyo ingabo zirongowe na Mikayeli zimwirukanye mu ijuru. Amaze kandi kubona ko asigaje gusa igihe c'imyaka 3 n'igice, ari naco gihe c'amagume, uwo Satani azoca ategura gukoresha inzigo ikwiriye kuba ku bantu basigaye ku isi. Nukuvuga ngo inzigo ikaze. Mu Kigiriki ni tumoni, risobanurwa ubusazi bubira. Kubera iki? Kuko azi ko afise igihe gito. Ijambo igihe gito mu yandi majambo ni igihe kigufi. Satani amaze kubona ko yirukanywe mu kirere kandi arico cari kibanza ciwe, acabona ko hasigaye igihe kigufi, agakugwa n'ikuzimu mu gihe ca Kristo co kuganza imyaka 1000. Umurongo wa 12 niwo turangirijeko. Twongere dutera kamo abantu badukurikirana. Satani azoba afise uburake bwinshi ku bantu. Abantu bazoba basigaye mu isi muri iyi myaka 3 n'inusu bazoba bicuza icatumye babaho. Bazoba bari mu gahinda gakomeye. Bazoba bari mu ngorane ziteye ubwoba. Naho rero hari abantu bandika muri komantere bakavuga ngo ibintu birateye ubwoba. Nukuri uwobesha yovuga ngo ku banyavyaha ntibiteye ubwoba. Bizoba ari ibihe bigoye biteye ubwoba cane. Bizoba ari ibihe bigoye ko umuntu ashobora kwikiza. Kandi inkuru nziza n'ubu iriho, nuko umuntu acumva ubu butumwa, umuntu acumva aya majambo akwiye guhunga, agahungira muri Yesu, kuko ariho nyene hari amahoro. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Bakunzi ba Neema Gospel TV, ikiganiro c'uno munsi kigarukiye ngaha. Igisabo ni ca kindi, mwumve, mwige, musangize inshuti n'abagenzi ibyo mwumvise, hanyuma munafyonde ka jeme na sabone. Umwami Imana abahezagire, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki. Amen.